Bakunzi bacu ba televiziyo FTV turabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye, ndabahaye kaze kandi mu kiganiro menya amategeko, ni ikiganiro mutegurirwa n'uruganda rwa FTV mukagishikirizwa na Jean-Luc Partie, ni ikiganiro kandi giha akaryo abadukurikirana kumenya amategeko. Kigira gatatu c'ikiganiro cacu kigiye kuvugana ku bijanye n'uburenganzira bw'abiranye, ivyo basabwa n'ivyo bashoboye. Vyoba bisigura iki muri rusangi kuri ivyo? Muri rusangi ico bisigura nuko iyo umunsi ababiranye batera igikumu kuri zigendagano zabo, bisigura yuko babahejeje kwemeza amateka agiye kubagenga ariyo yaye ari iki gitabo cose. Hajya nabo basomera ingingo nkenya, ni iki gitabo cose babahejeje kubasomera igitabo kigenga abantu n'imiryango, babahejeje kwemeza ngo turemeye amategeko yose ari muri iki gitabo atana kimwe dukuyemo. Hajya umunsi basinye muri etat civile, bisigura yuko babahejeje gusinya, bahejeje gutera igikumu ko bemeye ivyo amateka basaba, bemeye ibihano birimwo. Mwari muzi ko harimo ibihano, harimo no gufungwa. Bijya bintu basinya bya minsi kenshi kwa umunsi wa gatandatu, harimo no gufungwa, harimo n'amande biri muri iki gitabo, niyo mateka babasinya. Rero iki gice tuza kuvuga rero ivyo amateka basaba mu gifaransa des obligations cyangwa les devoirs, hanyuma tukavuga n'uburenganzira bwabo, amadroit bafise, no kuvuga uburenganzira bafise mu gihe basinye bijya bintu. Hanyuma tugaruke no kubihano, abarundi baze barabimenya, kuko narabivuze ibi tubibamwe iminsi yose. Ni vyiza ko abarundi bamenya ngo igihe naja gusinya, igihe natera igikumu ngo tugiye kubana na Madalena na Anna na Alice, nari insinye, nari nteye igikumu yuko nibi bihano birimo ndavyemeye, nibi mateka nsaba ko ngiye kubikurikiza atana kimwe nkuyemwe. Amategeko avuga ko ibanga ryo kwabirana rituma ababiranye bashira hamwe ubuzima. Ibi byo bisigura iki? Iyo avuze ko ababiranye bashira hamwe ubuzima, bisigura yuko bateza gusangira ubusaswa n'ivyo batunze byose. Ni ibintu bibiri. Gushira hamwe ubuzima no gusangira ubusaswa n'ivyo batunze byose. Ingingo 121 yo mu kigitabo kigenga abantu n'imiryango ivuga yuko ibanga ryo kwabirana rituma ababiranye bashira hamwe ubuzima bwabo, bategezwa no gusangira ubusaswa. Ibi bisigura iki? Iyo mugize ubugeni, icerekana ko ubugeni bwabaye nuko musangira ubusaswa. Gusangira ubusaswa si kuryamana kujya kwa gishikina gisaza, no kurangura amabanga yabubatse. Aha bakoresha imvugo mbabarira amatwi mu mategeko, bavuze gusangira ubusaswa, ariko bagombye kuvuga kurangura amabanga yabubatse. Ati none mu gihe bitagenze gutyo bica bigenda gute? Inkurikizi nuko mu gihe atamabanga yabubatse amigeze murangura kuva mwaka abana, no kuvuga mu gifaransa abari ico bita mariage blanc, canke haba hatabaye ikintu citwa consommation du mariage. Muri ako kanya, muri ico gihe, ingene amateka aca bivuga nuko ubwo bukwe buca bufudika, baca babufuta. Si kwawukana divorce, oya, haba ico bita annulation, gufuta ubwo bukwe buca bufutwa, bikaca byitwa yuko ubwo bukwe butigeze bubaho, haba mu gihugu, no kuvuga mu mategeko y'igihugu, mu bijya bitabo vya etat civile, nta hantu na hamwe baca bafuta burundu ati Jean Paul canke Yohana ntibigeze bubakana na Françoise. Ivyo nta na hamwe bisura kuboneka, uca witwa umusore. Mu gihe mwarigeze kubana mukarangura amabanga yabubatse, iyo bakeneye kubatandukanya, mutandukanwa nuko habaye ukwahukana, divorce, canke umwe apfuye, aho muratandukana. Ariko mu gihe mutigeze murangura amabanga yabubatse, baca bafuta ubwo bugeni, ico bita annulation du mariage. Ubwo bugeni buca bufudika. Hanyuma baca bavuga ngo
bateza gusangira n'ivyo batunze. Aha abantu bavyumve neza, hariho abantu bishizemo yuko ubutunzi bwo mu muryango ari ubw'umugabo, cyangwa ugasanga umugabo niwe yazanye ibintu byinshi, niwe yarafise ibintu byinshi yaratunze, agiye gusaba umwigeme uvuye mu muryango ucirurutse, kuva uyo munsi mutereye igikumu, ibyo bintu byose warutunze bica bivy'umuryango muca mu bisangira. Bisigura yuko hariho n'abakunda kuca bavuga ngo urumva ngo je muramfasha n'ukuri ngo nubugesera ngo madamu yanyivye, ngo umufasha wanje yanyivye. Akwiba gute ibintu musangiye? Nico gituma hagati y'umugabo n'umugore nta busuma bubaho. Oya, ego hashobora gukoreshwa imvuga ivuga ngo gusesagura ubutunzi bw'umuryango, mugapana kwiba. Vore nta muntu yiba ivyiwe. Mu mategeko aravuga vore icarico, mu gifaransa ni soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. No kuvuga gutwara ibintu bidaciye mu mategeko canke gutwara ibintu winyegeje vy'uwundi. Ivyo bintu si vy'uwundi, murabisangiye n'ivyanyu. Bisigura yuko umugabo n'umugore mudashobora kuyibana. Hari abahora twitura bavuga ngo umugore wanje yaranyivye, umugabo wanje yaranyivye. Ntibikunda. Yatoye mu vyiwe iyo uvuga yuko yononye canke yasesaguye ubutunzi bw'umuryango. Birashobora gushika ugasanga umugabo kuri ico nyene wakora bavuga cyo busuma, bagizanye ubusuma. Birashobora gushika ugasanga umugabo imbere ko agira mariage, agira ubukwe, baje no gusikwandikwa bagasinya, umugabo yarafise amatungo yanditse ku izina ryiwe. Hanyuma mu nyuma babanze kubana n'umugore akaca akaronka n'ibindi bisubirije. Mbega bishitse umugore akagena bwa butunzi bwa mbere, ho numva kwagize ubusuma naho nyene kandi ari byarondeye imbere yuko bagiye mariage. Nivyo nasiguye. Ubutunzi umugore yarafise ataragira ubugeni, akiri inkumi, n'ubutunzi umugabo yarafise naho yo barugo yagabe n'umuryango akiri umusore. Umunsi ateye igikumu hajya muri etat civile, abahejeje kwemeza ngo vya bintu byose turabisangiye, kiretse yabisavye, kuko birakunda mu Burundi bavuga ati twebwe turabanye, ariko ivyo twe twararondeye imbere ntibirimwo. Ivyo kenshi bikunda kuba mu gihe usanga ari nk'umugabo yari afise abana, canke ari umugabo ahejeje kwawukana canke ahejeje gufakara. Kenshi uca usanga ubwo butunzi baba baronderanye n'umugore wa mbere aca agomba yuko bw'abana, kugira ngo ubuzima bushashe giye gutangura ntibuzogire ingaruka mbi ku bana bari baravyanye n'umugore wa mbere. Kenshi ivyo arabigira. Ni nkuko bishobora kuba no ku mugore ahejeje gufakara canke kwawukana, ugasanga ivyo yaronse akeneye ko bizosha bifasha abana bari basanzwe, abana yari asanzwe afitaniye n'umugabo wiwe. Nuko twumva muri etat civile bakasomera ubugeni bakavuga ngo kudahemukiranira kubakanye, amategeko abivuga nko bisigura iki? Bisigura yuko ntawe ushobora kuja kurenga ibi, ntawe ufise uburenganzira bwo kurenga ibigo mu gihe amaze kubana. Nico bisigura yuko kizira ko bahemukiranira. Ingingo ya 41 y'itegeko rihana amabi afatiye ku gitsina, loi sur les VBG, irahanisha umunyororo uri hagati y'ukwezi kumwe n'umwaka umwe, hamwe n'ihadabu y'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 200 umuntu wese afashwe arenga ibigo. Bisigura yuko nimwe natangura mvuga bijya bintu aya mategeko hejeje kuyasinya canke amasezerano hejeje kuyasinya umunsi wa etat civile, ubeje no gusinyamwe n'ibi bihano, ubeje gutera igikumu n'ibi bihano. Urenze ibigo no kuvuga igitabo kigenga ingo n'imiryango, kigenga abantu n'imiryango, kivuga ko kizira guhemukiranira, kizira kurenga ibigo. Mugabo urumva ko ayandi mategeko iruhande acavuga yuko urenze ibigo ucucibwa amande n'umunyororo ushobora gushika no ku mwaka. Murumva yuko mwana atangura mvuga uhejeje gutera igikumu kurage amasezerano, si burya bukwe gusuza kugira na reception muzakugira donc kuja kuhava munwa mwifotoze kwitanganyika, uhejeje gusinyamo yuko n'umunsi wayarenze ko warenze ko kuri bijya bintu wasinye
ushobora kuzofunga umwaka n'amanda akajako ivyo abarundi baze barabimenya